Shalom shalom bakunzi b'inyigisho Rhapsodie de réalités mushikirizwa na Irambonagire. Turi ku munsi wa kane itariki 21 z'ukwezi k'umunani mwaka w'2025. Ijambo ry'umunsi mwihe wese. Dusome mu cete ca kabiri ca Petero ku gice ca mbere ku murongo wa 21 havuga ngo kuko ata jambo ry'abavugishwa n'Imana ryazanywe no kugomba k'umuntu, ariko abantu bavuga ivyava ku Mana barongowe na Mpwemu Yera. Iyo wihaye Mpwemu Yera nawe arakuduza, ararongora ibikorwa vyawe n'amajambo yawe. Pastor Chris aratubwira ngo ndibuka ijya mbere binshikira, nari nagarutse muhira maze kwakira Mpwemu Yera. Uwo munsi twarakoranye kubwo gusenga, twakora buri munsi mu muryango. Hacakurikira umuco w'umuryango aho buri wese yasoma umurongo mu vyanditswe, hama papa karongora amasengesho canke akagena uwo ari we wese kuyarongora. Uwo munsi umwe wese amaze gusoma, papa yaramindukiriye ansaba kurongora amasengesho. Nuguruye akanwa ngo nsenge, nisanga natanguye kuvuga mu ndimi, navuga cane kandi nihuse. Nararengewe na Mpwemu Yera, cantangura kuvugishwa. Ivyo bintu ntivyari bwigere bimbako mu mwanya wo gusenga k'umuryango. Ikindi gihe nari nicaye inyuma mw'isengero nasengeramwo. Ico gihe nari umuyabaga, ariko numva Mpwemu Yera yatsa umuriro muri jewe, amakoraniro ariko araba. Imbere yuko ndabimenya, amagarika ku birenge vyanje, ntangura kuvuga mu ndimi no kuvugishwa. Ishengero ryose riranuma, ariko buri umwe wese aruzuzwa kandi arigishwa. Mpejeje, umwungere mukuru abandanya arongora ikoraniro ryose gushika ku isengesho rya nyuma rikuru. Hariho ibihe nk'ivyo aho Mpwemu w'Imana akwimura. Intumwa Ezekieli yavuze ati, nuko Mpwemu anyinjiramwo amagarika n'ibirenge vyanje. Nk'uko tubibona mu gitabo ca Ezekieli igice ca 3 ku murongo wa 24. Urashobora kuba mw'ivyo bihe bihimbaye hamwe na Mpwemu Yera iminsi yose. Urufunguruzo nukumwiha, umuriro wiwe wama ururumba, ari muri wewe kandi ari kumwe nawe ibihe bidashira. Yavuze mu Baheburayo igice ca 13 ku murongo wa 5 ati, ntaho nzoguhemukira, ntaho nzoguta. Muri Matayo 28 ku murongo wa 20 yarongeye aravuga ati, umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Igihe cyose wagize ukwiburanya, hama ugaca ufata inzira ukagendera ibitaro, amabohero, ibibanza vy'amasoko kugira ngo wigishe, yari Mpwemu Yera yari karakuduza, niwe yari kararongora intambwe zawe. Igihe wumva ugoberewe no kubwira ubutumwa bwiza abo mwigana, ababanyi bawe, abo mukorana, abo musengera hamwe, mbere n'abo utazi uhuye nabo mu nzira, yari Mpwemu Yera yari karakuduza. Iki nico gikorwa ciwe mu buzima bwiwe uyu munsi, agutera inkomezi zo kuvuga no gukora nk'uko ubugombe bwa Data buri. Ugumye umwiha wese, inkomezi ziwe n'ubwenge buzovugwa biciye muri wewe. Uri igikoresho ciwe co gushitsa imigambi yiwe n'intego ziwe muri iyi si. Nuko bene Data mwamaze kumva inyigisho z'uno munsi, tuje mu gice ca kabiri kijanye n'isengesho. Dusenge duti, Mana Data, urakoze ku bwa Mpwemu Yera aba muri jewe kandi akagendagenda muri jewe kugira ngo mvuge amajambo yawe, shize ubwoba, fise inkomezi. Ndihaye uburongozi bwawe hamwe no kuzura Mpwemu, mpaguruka iminsi yose kugira ngo shitse ubugombe bwawe butunganye hamwe n'ihamagago ryanje muri Kristo, mw'izina rya Yesu, amen. Reka turangirize ikiganiro cacu Rhapsodie de réalités mu kwatura aya majambo yo kwakira umwami Yesu Kristo mu gusubiramwo ukugukurikira. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ndemera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndemera ko ari muzima. Ndatuja akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Urakoze mwami wanje Yesu gukiza umushaha wanje, ubu ncitse icaremwe gisha. Turagukeje, ubu ncitse icaremwe gisha. Hari icubaza kugira ngo ushobore kubandanya ukura mu buzima bw'agakiza, hamagara kuri 61
40 ubusa 14. Murakoze naho ku munsi w'ejo mugira umunsi mwiza.